Shalom shalom abariko barakurikira AMAMAZA muri kumwe na Kazora Florette kuri Nori Princess Web TV. Ndabibutsa yuko kuri Facebook ari like na partage, kuri YouTube ni like na subscribe. Kaze cyane ndabakiriye mu kiganiro AMAMAZA. Nkuko mumenyereye muri AMAMAZA ni ikiganiro cyo kumenyekanisha abaririmbyi b'indirimbo zihimbaza Imana. Ndabahaye kaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'abatumire babiri. Abasinzira baragashanga okay kamera ka. Turabakiriye. Karibu. Mwibwira ariko baradukurikira. Murakoze gose kutwakira. Kandi Imana imugisha cyane. Amen. Okay, mwitwa bande? Je nitwa Jackson Mugisha. Yego. Je ngiye wizeye mbone n'akaje ko kubaramutsa abariko badukurikirana shimira abantu badutumiye. Okay. Karibu cyane. Ndabashimiye ko mwemeye ubutumire bwacu. Okay. Reka rero mutubwire. Mu bisanzwe hano muri AMAMAZA turinze tubona abatumire nkamwe ga nuko muri abaririmbyi doresha. Yego cyane Nibyo? Sawa. Rero mutubwire muri abaririmbyi bitwa gute, muririmba gute? Mbega. Ahari hose ni bon. Okay. Reka tudahenga. Mwitwa bande? Muri groupe cyangwa se ari bakitiwe? twebwe twitwa abaga chosen, bisigura abatoranijwe. Ego tusanzwe turirimba indirimbo z'Imana, zihimbaza Imana. Yego. Kandi tukaba turi abasore dukijijwe. Tukaba dusanzwe dusengera muri Eglise Fekabo iri mu Kamenge. Ego cyane. None nkuko tubyumvise je bitubwira abaga chosen. None ari wewe n'uyu ninda barongoye canke mwese murarongoye? Bon, nk'umugwi turakorera hamwe, nuko dukorera hamwe. Mugabo umurongozi ni Eugene, mugabo Eugene ari hafi ari mu mahanga. Usumba ikigega cyo gifata ubutegetsi barako ni mutama Jackson. Niwe yasanzwe arongoye mu Gaga Chosen, mu gihe tuba turi ngaha kuri terrain. Turi ajina dahari. Ariko baradukurikira mwabyumvise turi kumwe n'abaga chosen. Reka tubwire rero ibintu batuzaniye. Murashaka kutubwira ko tubafise hano muri studio za AMAMAZA. Tukaba tuzi yuko ari ikiganiro cyamamaza ibintu bishasha abaririmbyi bagira bashire hanze. Ni ikihe kintu mwatuzaniye? Ego ikintu twazanye hano ni igikorwa kiriko kirategurwa kandi vuba cyane kizoba. Ni igikorwa twitiriye haguruka buja for Christ. Kubw'ivyo ni igikorwa kizokoreka mu mihingo itandukanye hano nyene muri komine, hano nyene i Bujumbura. Bizoba mu mice itandukanye. Tuzotangurira muri Muha, hanyuma tuze muri Mukaza, imuce tuze dusozere hano muri Nahanga. Okay. None muri iyo concert twumvise ushaka kumbwira impamvu mwatoranije aho hantu aje kuvuga ko ari bonyine mwatoye? Bamuka yifuze mumva ko evenement yitwa Buja for Christ. Buja for Christ Bujumbura bwa Kristo ngabise sudem ya haguruka tuba concert. Bon twarabihisemo ko twakorera muri makumyabiri atandukanye ntamuha mukaza Nahanga niko dufise vision. Ubundi turafise vision dufise kuri muri twebwe tuko turashira mu ngiro. Okay. None mutubwire kugira ngo umuntu azoshobore kuza muri izo evenement azoza ameze gute? Nze umuntu ashobora kwambara ikabutura kamambiri akaza ibutura y'urumva imbere y'Imana ntibigenda neza. Okay. Ari abantu baba batamenyereye ibintu nk'ivyo. Ari abashobora kubyitiranya n'amakaoke ariko ntibazi ko atari ko bimeze. Ni ikibanza tuzoba duhimbaza Imana. Yego. Kandi uhimbaza Imana ntoza imbere y'Imana uko twishakiye. Cyane rwose. Ni byiza ko umuntu azoza yisuzumye neza yiteguye mu ntemo no mu mubiri. Hamwe uhagarara ukavuga ati Imana ushimwe ibintu bikagenda neza. Muri make abantu bazoza ngaho muri evenement abantu bazoba bazi icyo baje gukora. Ego bashobora kubazuzi batanga umutima wo guhimbaza. Abarwayi bazana n'umutima wo gukira. Ego abafise ibibazo bazana n'umutima wo kwishura. Abatarakizwa bazana n'umutima wo kwakira Kristo. Ego muri icyo kibanza byose bituhakorera. Sawa. Mwotubwira abantu tumire bicubahiro mbega ko babivuga ngo bazoba bari muri iyo concert
concert canke muri event. Bon, abatumire rero barahari b'icubahiro barahari kuko ubundi muri muha tuzokorera muri Emmanuel Kanyosha nizo serukira muha tuzokorera muri Emmanuel Kanyosha nizo serukira muha muri Eglise Emmanuel Nyabaranda niko bahita hazora abanyicubahiro badasanzwe aho tuzokorerwa n'umupasitori w'iryo shengero nyene. Ndabibutse yuko hazoba hariho Alipe benshi baramuzi, Alipe Mugisha ni hazoba hariho witwa Moise Praise, hazoba hari muri ico kibanza, hazoba hariho witwa Dr. Com hazoba ari harya, hazoba hariho ishyirahamwe yitwa AGC Burundi niho hazoba ribereye, hazoba witwa Emmanuela Seheye ni umukobwa hazoba yaserukira abandi bakobwa bo muri Mwa Emmanuela Seheye, hazoba hariho abitwa Boys of Faith, akandi rero kantu kanryohera cyane kanryohera gacozen, hazoba hariho coalition ya danse traditionnelle akandi izokorana gacozen izokorana gacozen n'abandi batumire benshi cyane bazoba bari bicaye mu giciro mu ntebe z'icubahiro kugira ngo bashigikire muri gacozen. Ariko cy'igikondo yibutsa yuko tuzova no 13 muri Emmanuel Nyabaranda Kanyosha cyo tuja muri Adonai mukiza November October nye tuba bizokurikira aho rero turifuza ko boza kudushigikira. Ego cyane ariko baradukurikira mwabyumvise ibirori byoroshe ndabari no kuvuga ngo ubu bizaba bose bavuze bazaba hari abatumire ndabizi ntihabuzemo ubusanzwe guhetsagira mbega niko babivuga uzokagire kuza bigazo kuza kuko urumva ibintu byoroshe. Niba nibeshe narabonye yuko azoba ari white narega nyakuba wotubwira impamvu ari white ngo icyambere tusuzumye neza iryo bara ni ikintu kizana umuco no ngaha ahantu turi ni white rero muri iyo sanse nyene byaciye biza kugira ngo tubereke n'abantu ko dusintemeye haguruka ukayangane Isaya 60 ati haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Rero ni muri ubwo buryo twace dushima tubicishe no muri apparence physique iboneka yuko abantu nabo nyene tuzoza twamubungambara hamwe n'Imana itubonye aho iri mu ijuru bikavuga ati wow ndabona abantu umuco uri hano ni muri ubwo buryo. Mbega niyo mpamvu mutatoye rouge mutatoye amabara yose ni meza nta ngorane ariko twahisemo white mwasanze icyo muneza rafite neza cyane kandi gusa rero nk'abantu bakora neza abantu uko baradukurikira babyumvise ushaka kuza muri iyo evenement yaranje urondere kagauzi kawe kera ni derere sinzi muri abantu badukurikira bashobora kudufasha ni ukuvuga uzotorode cyangwa derere ariko izobe gusa ari blanc cyangwa white aho murakoze cyane. Sinzi rero niba hari ikindi kintu mubwira ariko baradukurikirana ku bijyanye n'iyo evenement, ikindi kintu mwumva womenyesha ko baradukurikira kugira ngo babe informe mbega. Ikintu twabwira ko baradukurikirana ni uko icya mbere ibintu bimeze neza cyane, ibiteramo biteguye neza cyane, harimo ikiganza cy'Imana. Icya kabiri ko nababwira ati abadukurikirana mwese mwakiriye Kristo, amasengesho yanyu turayakeneye cyane kuko dushobozwa n'udukomezi ego kuko mwibuke Gideyoni kugira ngo Imana imuhagurutse ni Imana yamuhagurutse ati avuga ati n'umunyenkomezi nke ariko ati oya we haguruka ndagukoresha inkomezi ko zingana kose reka duhaguruke kugira ngo dukorere Imana twaguruka ry'Imana ego ikintu twavuga muri kano kanya ni uko kino gihe atari igihe cyo kuryama, igihe cyo guhaguruka umuntu akaba mu ngabire yiwe agakora mu ngabire yiwe hanyuma no gutumirira abantu ku bwinshi ujya munsi kuko ndabona umuntu atazoza ntazoba agize nabi ariko azoba yihenze utazi kandi azoba ahombye. Rero icyoba cyiza ni uko boza hanyuma tugahimbazanya hamwe
kurya abamarayika baba bifatanye n'ibinyabugingo bihimbaza Imana natwe rero tuzofatanye navyo kuri urya munsi tuyiha icubahiro cyane bazanye n'umutima wo kurondera Imana n'umutima wo gusenga kuko si ibiteramo bindi bisanzwe ni ibiteramo biri mu bwiza bw'Imana kuko turiko turatanga gufilinga ubwo bwiza rero uwo munsi rero ndizera yuko hari ikintu cyiza kizokoreka uwo munsi murakoze cyane ndabashimiye abariko baradukurikirana mwavyumvise niba twatakindi norenza ko ico nobasaba nuko mwohagera kandi umuntu wese uzi kuri ko gazicuruze neza abaguhezagira bakugeza ahandi hantu mbega bagufasha guhimbaza Imana nibaza ko wokwifatanya nabo kandi ukanabaterera amasengesho murakoze cyane ndabashimiye mwakoze kwitaba ubutumire bwacu kandi Imana ibandanye bafasha mu myiteguro yanyu twese tuzogenda neza amamaza cyangwa muri Princess Live TV natwe bitatwangiye tuzohashika ndabashimiye abariko baradukurikirana mwari kumwe na Florette Kaze mu kiganiro amamaza nkuko bisanzwe no kuri Princess Live TV ndakwibutsa ko ari like na partage cyangwa like na subscribe nawe utaha shalom bye bye